hagishengero yashobora kubeshaho umupaseri canke umukozi w'Imana kamubeshaho ndavuga bibere mu byankenerwa bya buri munsi ishengero ikamubeshaho nyene bivana n'urugezo rw'ishengero. Umugabo ntihagira abakobwa banyandikira ndubatse mfise umugore umwe kandi azoguma ari umwe. Ahubwo barakwandikira abakobwa nibore boreka kwandika boreka kwandika bakwandikira bakubwira ngo ngomeze gute bazana imitwaro yambaye ingufi yabanishije cyangwa ugasanga ku bakobwa igikiriza cyose kiri hejuru nko kutikwiza. Okay, umuntu atikwije aje mu ishengero ntitumwirukana kono no kuri Yesu baramugiyeko kubera yuko ishengero si kibanza c'abatunganye. Ikishengero ni kibanza abantu batunganirizwamo. Hari gitabo nasomye ni cyane documentaire ivuga ko Bibiliya dukoresha Bibiliya atari ya vrai. Hari cyo biziko. Bibiliya dufise ni kwiye hari bitabo byanyegejwe. Se yukuri. Hari bitabo byanyegejwe. Nk'igitabo ca Maria Magdalena ntikirimo. Ubwa mbere numva ko bavuga igizwe n'ibitabo 72 mu gino munsi y'66. Hari ngo haro bitandatu bakuye. Hari bitabo bitarimo mu bisanzwe. Hari bitabo bitarimwo banyegeje abakoroni. Ega sinane twababwiye ko byazanywe n'abakoroni. Kiganiro ni main switch kuri Buja TV tubashibira ari kuri Canal Plus kuri chaîne ya Majana 653 abari kandi kuri Star Time kuri chaîne y'ijana na 10. Twabye ko dufise umutumire nawo sundi n'umukozi w'Imana ni Apotre King Dieudonné abenshi baramuzi bivuga butumwa ndetse n'ubucuruzi ndavuga business. Twavuze ko ari byo tuzakuganira ko cyane tuzo guhuza ivuga butumwa ndetse na business. King Dieudonné amahoro Imana bane nawe. Twese umeze neza uramukanye ndamukanyo ya Yesu niwe abantu bose baramutsanga amahoro y'Imana bane nawe. Ujya nanje usanga imbere nzoba ndundi muntu byambagarira atandukanye burya hari umukozi w'Imana muga muri domene yawe. Ngani mba niko nkorera Imana cyane ariko meze neza cyane ndatagase meze neza kabisa. Oya biraboneka wazikina nkundira King Dieudonné akunda umugore wiwe gose. Umugore avuye mu bica bipfa. Ahubwo nashaka kumubaza neka akantu kakuryoheye kwizanga mu gitondo. Akajambo yambwiye gusa sindo kwibaragutsa. Niko kakuryoheye. Tugiganira ku bitari bike. Ariko gato kuko hari aboba ari rya mbere bakubonye kuri televiziyo yacu kuko ibihugu birenga amazina 9 baraba Canal Plus Star Time ko nyene mugabo avuga ati turakeneye tubanze tumenye gato Apotre King Dieudonné n'umuntu ki. Mbahinda baramutse kandi abariko barakurikirana Buja TV bari mu mpande zitandukanye z'isi mukurikirana Apotre King Dieudonné dumungere w'ishengero Tanks Generation Mega Church mu Burundi no kwisi yose. Umugabo ntihagira abakobwa banyandikira ndubatse mfise umugore umwe kandi azoguma ari umwe n'abana bane. Hanyuma Imana nakijijwe ico kintu cyambere gikomeye akorera Imana ariko kandi akora na business. Ahubwo barakwandikira abakobwa nibore boreka kwandika boreka kwandika bakwandikira bakubwira ngo ngomeze gute bazana imitwaro. Yes, wavuze kuri umurongozi w'ishengero mu Burundi no kwisi iri kwisi yose iryo shengero. Mu bisanzwe twebwe twararengeye impome zine. Shengero si impome zine si hajya twinjirira. Iyo uje kuri televiziyo ushikira isi yose. Iyo ugiye ku mbuga ni isi yose no kuvuga ngo nico bituma tuvuga ko ari Burundi no kwisi yose. Turamaze kuja mu bindi bihugu mugabo cyane tumenya neza ko isi yose iri mu biganza by'imbuga ngurukana bumenyi. Ushoboye gukoresha televiziyo ugakoresha telefone urashobora gushikira isi yose. Hagishengero yashobora kubeshaho umupaseri canke umukozi w'Imana kamubeshaho ndavuga bibere mu byankenerwa bya buri munsi ishengero ikamubeshaho nyene. Bivana n'urugezo rw'ishengero. Ishengero iyo ritangura akenshi ni waribeshaho. Iyo rikuze rirashobora kumubeshaho. Yego. Gute rishobora kukubeshaho rero? Yumva ishengero rishobora kuba business. Not upon a business. Ishengero rirashobora gukura kugeza igihe abakiriso kuko ugukura kw'ishengero hanini subwinshi ni mu mutwe. Intama zirashobora gukura hanyuma zikabona umumaro w'umwungere. Apana avuga ngo babaye benshi ariko zabonye umumaro w'umwungere akagira igihe abo wasengeye ari amayibobo abo wafashije ubigisha bakuye mu rumogi bagira ama societe yabo abandi bagira ama business yabo bagira igihe bibuka intama avuga ati nakumwungera ati muvyeyi pastor niwe yadufashije burya
yatankura mu rumogi uno munsi mba nkiri mu mwibarabara yata abo bantu rero bakageza igihe bahezagira umwungere niko kubeshaho apana ngo business. Church cannot be a business. Ishengero ntishobora kuba business. Oya. Muko tuza kuja kuri business reka duhere kwivuga butumwa waginjiyemwo gute kugira ngo tuze kuza kuri uzane na business mugabo twanye twumve winjiye mu vuga butumwa gute kugeza aho ugira ubu murongozi w'ishengero. Navyimvijemo ntashaka kuko navutse mvukira mu muryango ukijijwe papa na mama bari barongoye ishengero. Rero cankura bakorera Imana. Je bikambabaza ko bakorera Imana bakenye. Ikintu cyambere cyambabaza cyane ni ingene mama yasengera abagwaye muhira hama abagwaye imisi yose. Rero hakaza abagwaye bakaza turiko turafungura umva bice bisaba ko baca bafungura bahaye karibu ari umunsi wasanga ruguru twaginyama rimwe mu mezi 3 canke ku Noel bazobona saa moya z'ijoro muri ku kirago haje abagwaye 6 bashikira kuri bwa bugari wari ukumbuye inyama. Ibyo nkavuga niko biri kose sinkwiye kuzokorera Imana kuko ndabona ukoreye Imana ucukena. Sinashaka gukorera Imana mugabo mama yari umusenzi yarambwira kenshi ko kuva nkiri mu nda Imana yahora imubwira ko nzoba umukozi w'Imana. Rero narabikwefye naheriye kugira mumve ko si ibintu nagiyemo nshaka si n'ibintu nagiyemo nkunda ni ibintu nakwefye ndagerageza ibishoboka byose. Igihe Imana numva itanguye kumpamagara nkumva iyo passion itanguye kuza narahunze n'igihugu. Banavuga niko biri kose Imana ishaka kumpamagara itegeza kumpamagarira ahantu hari abantu banzi reka mpunga ahantu nje ahantu atamuntu nzi nta muntu nzobaka kuvuga kubwira ubutumwa bwiza ntazi ntabikora nenzotegura. Navuye aha mpungira muri Uganda ndiko ndakwepa kugira ngo sintangura ishengero. Rero naragerageje kubihunga ariko burya ntawe uhunga Imana. Ahunga Imana narakunda business cyo genda korana n'abashinwa. Narakora akazi nkakora business nari mfise amafaranga ndonka yiwanje nkavuga ati ibi bintu ntavyo njamwo ukuvuga sinabigiyemo kubera inzara sinabigiyemo kubera ikindi kintu amafaranga nari ndayifise akazi nari ndagafise ariko yari passion. Agera igihe rero ntangura gufata umushahara mpembwe nkawuhereza abantu meje guhembwa nkaja mu ibarabara nkavuga ubutumwa bwiza mu ibarabara nkaca negeranya abashonje nkabaha amafaranga mpembwe nkaca ntahangaragara mugabo ngeze muhira nkababara ibi bintu Imana iri kirankwegeramo nibiki uko vyansumvye inguvu. Rero nahavuye nemera ko ntawe ukwepa Imana. Navuye nemera mu nyuma nabijamo ndatangura igikorwa abantu barakizwa nabitanguye ntabikunda ntanabinezererewe mugabo ubonye ntaheza bariko baratabagwa abantu bariko barakizwa abantu bariko baraheba kaboregwe abantu bariko barava mu vyaha abandi bariko barakira kuko Imana yarankoresha mu gukiza abagwayi. Iyo ntahe imwe 2 3 ukumva umunezero wati kumbe niba Imana yashaka konjamo. Uko niko natanguye rero igikorwa c'Imana. Sinabikunda mugabo ndabikunda cyane. Uramaze kuvyinjiramwo wamaze kumva usunikirwa cyane na numvise uvuga ijya nkuru ca ntangura kwibuka inkuru ya Yona muri Bibiliya nawe yashaka guhunga Ninewe maze urufi ati nakubonye. Ikintu wo kwishimira cyane umaze kuva muri ivyo bihe ugatangura igikorwa n'icyaha. Ikintu cyambere nishimira n'abantu bamaze gukizwa kuko burya igitangaza cyambere muri bino bintu sabagwaye bakize sabamugaye bamugurutse ivyo Bibiliya mbere vyita imikate y'abana. Igitangaza gikomeye n'umuntu yari umupagani yakiriye umwami Yesu. Ivyo rero ninge n'Imana yagiye igendana nanje nkabona ubwinshi bw'abantu bakizwa kandi mu buryo novuga birantwara uburyo natanguye bintwara uburyo bwinshi amafaranga menshi uko je ndashobora gutegura igikwane kantwara miliyoni 40 kotesha ibinabiriya abantu bagakizwa nkaja kubabatiza ntashe nkumva umunezero urengeye amafaranga vyantwaye. Rero niwo munezero wa mbere ikintu cyambere nshimira Imana nabamaze gukizwa naye bisigaye byose ninyongera niko biri ivyita. Kuba umurongozi w'ishengero n'umuzigo. So muzigo n'umuzigo kuutabihamagariwe mugabe ikintu cyose yari umuhamagaro wawe n'uburuhe bucika umunezero. Ico gituma umuntu azokubwira ngo biramuruhije ucugira amakenga ko atahamagawe. Igihe cyose Imana yaguhamagariye ibintu ni nkuko wari kuravuga mwariko muravuga amakuru ya sport burya hajya hoze undi muntu ngo abisubiremwe n'umuzigo kubifata mu mutwe yibuke ko imvura yaguye bari ko barakinira muri Qatar yibuke ibikombe Messi afise n'ivyo nakafise jewe nzabo babiri gusa nta nundi wombaza urumva mugabo kubera uri mu muhamagaro wawe n'ibintu bikorohera. Rero kuba umurongozi w'ishengero n'umuzigo ku muntu yavyikwegeyemo kuko barahari bavyikwegeramo atari gwabo ariko iyo ari Imana yabiguhamagariyemwo n'uburuhe bucika uburyohe
ego ni gute ushobora gutandukanya umurongozi yabihamagariwemo n'ubu uri karabikora atabihamagariwemo? biroroshe cyane. Umuntu yabihamagariwemo akora kubw'inyungu ziwe, cyo ni cambere. Kabiri, umuntu atabihamagariwemo akora kubw'inyungu ziwe. Cya kabiri, ntagaragaza urukundo. Hari ibintu umuntu akora ukabona mu rukundo. Icya gatatu, biraburamo amavuta, kuko iyi Imana itakurungitse mu bintu urabona kuri kubikora biri mekanike, biraburamo amavuta. Ibintu byose ubikora bikuruhije. Mugabo iyi Imana yabiguhagariyemo hagera igihe vyoroha, ibintu byose bikoroha. Imana ihagurutsa abagufasha, Imana igahagurutsa ibintu byose bica vyoroha, kuko ni umugambi w'Imana. Twavuze kuko nakorana business, ni gute washoboye guhuza umurimo w'Imana n'ubucuruzi? Ndavuga business, ubanza kugira ishurirwa. Nabanje kugira ishurirwa kuko kera nkuko nababwiye twakuriye mu mashengero bakubwira yuko ari kurondera ijuru. Hanyuma ugiye muri business waguye, ugiye kudandaza, ugiye kurondera ivyisi, niko batwigisha. Byansabye ingufu nyinshi kugira ngo nikure muri ico gicapo bari baraduhaye. Bakugira ko umukirisa ari wo kurondera Imana, ngo bisigaye ni nyongera. Umurongo bakawusigura nabi yuko dukwiye kurondera Imana, nkaho umenga umuntu abandanije arondera Imana ntakora ikintu na kimwe, umunsi umwe azovyuka asanga imari y'amafaranga mu nzu. Ukore ko twakuze reba twigisha. Mugabo ngera igihe numva umenga harakwiye kuba revolution cyane cyane mu Burundi, kuko bino bintu tubibona muri Afrika gusa. Nakunda kukwihweza ni kubera iki muri Afrika ari twe dusenga cyane, mugabo akaba ari twe dukenye cyane, kandi Imana ari itanga vyose. Hanyuma wagenda mu Bushinwa badasenga, batizera ko Yesu ari umwami n'umukiza, bakaba batunze. Waja Dubai aho abarundi bariko baraja kurondera ubuzima, bagenda bakijijwe, ahubwo bakanababuza no gusenga, bakabaha dimanche nka overtime kugira baca amafaranga. Ukaca wiyumvira ni gute Afrika ikenye cyane kandi ari irondera Imana. Nibo uno musi Bibiliya yose ugiye kuyibaza umuzungu ntayo yokubwira, mugabo umunyafrika arakubwira imirongo myinshi ya Bibiliya. Mugabo umuzungu nawe aca kubwira ingene amafaranga akora muri banke n'ingene baduza amafaranga. Now ivyo rero naravyibaza ko cyane. Nkaraba amashengero ari Bujumbura, nkaraba mu Kinama, nkaraba mu Buterere, nkasuzuma nkasanga ahantu hari amashengero menshi, akenshi niho hantu usanga hari utuzu tubi. Gira ubwoba, ahantu hari ivyumba vy'amasengesho byinshi, niho usanga ubuzu bubi. Umuntu usanga bakubwiye ngo ujye amavuta, ugiye kumuraba impuzu yambara ukabona ko akubititse. Umupasiteri wa mbere bakubwira ngo arasengera abantu cyane muri iyo misi heze, uretse no musi turiko turikangura, bakubwiye tujya n'umukozi w'Imana afise amavuta. Ikintu cyambere camuranga nuko ivyisi atavyagira, kuvuga ngo amafaranga, inzu, kwambara neza ntumubaze, ibyo bindi byose ngo azobihabwa ageze mu ijuru. Kandi ndavuga nti harakwiye kuba revolution, harakwiye kuba revolution. Eske Bibiliya ntitwayigishijwe nabi? Ko naje burya natangwa ariko nigisha, natangwa ariko nigisha kuko ndiko nari narigishijwe. Ugira ati murondera ivy'Imana, ibisigaye Imana izobibaha. Niho agira amafungo y'imisi 200, iryo deni Imana izorikurihira. Mugabo nje nsanga umuntu arashobora kuwisonzesha agafunga, akagwara estoma kubera yuko yafunze, akava ataronka n'ivyo kurya, ama bigasozera bamufunze kandi yasenze. Kubera ko ibijanye n'amafaranga burya ntibimatanye n'amasengesho. Oya, amasengesho azana amavuta. Amasengesho aguha inkomezi zo kunesha intambara. Amasengesho atuma mpemu yera kubera inspiration, ukaronka ivyiyumviro bimatanye naho Imana yagomba kuja. Mugabo rero gukora, Bibiliya ivuga rero nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Rero naragize analyse, nditonda ndaraba nsanga nta muntu numwe yatunze kubera gusenga cyane. Muri Bibiliya yose nta muntu numwe yatunze kubera gusenga cyane. Ucuraba Paulo yari intumwa, mugabo akacajisha ibinyambuga ibirago cyane. Petero burya intumwa zose za Yesu yazitoye, nta numwe yatoye ari karayerera. Na Yesu ubwiwe yari umubaji. Na Yesu ubwiwe yari umubaji. Nta numwe yatoye ari karayerera. Ba Petero barabarovyi, kandi rero bavukubwiye abarovyi si babandi bakoresha amagera. Bajya abagabo bari bafite izine. Hahandi atoya yandi batahana amatoni y'amafi. Ntabwo bwari bwabo peti bujana amagera hajya mu gatumba muri kijya kiziba. Oya, Yesu yatora abantu bari kuri business, bitahuye, bamenye yuko hari ico bashoboye. Nuko rero nariko nishura ico kibazo, ni gute ndashoboye kubifatanya iciyumviro cavuye aho, kuko nararavye sanga iyaba vy'ukuri Imana yishura amasengesho akaba ari ihezagira amafaranga azana n'amasengesho mu Kamenge
haba hari ama etage menshi kumusaga hari ivyumba vy'amahombi vyinshi haba ari ama etage menshi za Cibitoke ugiye mu Buterere akazu kose wumva kagoma uvuga none ni kubera iki kukarago urumva nakuriye kukarago ntihagira umuntu antahura nabi je nakuriye kukarago mama ari umunyamasengesho mu cumba c'amahombi ari wa Kirongoye gusenga ndabihimiriza cyane n'ubu ndi ngaha ndi mu mafungo y'imisi 21 kuvuga ngo ndasenga mugabo ugusenga ugufadikanya n'ibikorwa bibiri kivuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye uvuze ibyo gukora business canke gukora ibikorwa byo kwiteza imbere no gusenga ca ndaba mu masengero menshi turiko tubona uno munsi inyigisho batanga ntabwo ari inyigisho zihimiriza gukora ni inyigisho zifatiye cyane kubitangaza kubera iki nihishurirwa nibaza ko abantu nyene batarikangura nkuko nababwiye ati nanje ari igihe namaze ndi muri ivyo mbona umenga kuko reka ndabereke arayibanga abantu badatahura Imana iguhamagaye irakudodesha ari ikiguhamagara kuvuga yo kuri hinzu irahamagara umuntu irahagurutse umuntu ayazana kugira ngo ikwereke ati nije ndaguhamagaye nka jewe Imana yarigeze kumbwira guhagarika akazi c'était 2018 irambwira ati hagarika akazi kuko ico gihe nari mfise ama contrat menshi vraiment nari mfise ama contrat ico gihe nagira transport Chine Dar es Salaam Bujumbura sanga ndafise contrat ndazana ama container 40 yaba nabariya hinjiza amafaranga mugabo vyantwara umwanya munini kugeza aho ntashobora kwekiribra masengesho nibikorwa Imana kirambwira ati hagarika ibikorwa stop mugabo yagombe nyigishe ko ishobora kumbeshaho inyigishe ko ariyo yampamagaye kandi warabihagaritse narabihagaritse aratashe ndabwira umugore numvise ijwi Imana yambwiye guhagarika kugeza undi munsi Imana izosubira kumbwira gusubira gukora narabihagaritse muri ico gihe rero kumwisho hageza aho nihagurukije umuntu ntazi akaza ntazi yavu Imana yambwiye ndaguha amafaranga Imana yambwiye ntazi mugabo wihenze ukabihagarika utumvise Imana ari umuntu aca agomba kukwigana atumvise Imana uyu munsi niye business ukorakora navuga ngo atari zibanga mugabo bavuga ati izi ni business koko n'abantu navuga ngo nkeneye abantu nabonye nizofasha n'abantu business ukorakora uyu munsi nize business ya mbere nyamukuru umutwe wa zose ni agence y'amatike y'indege turadandaza amatike y'indege kandi ku rugezo novuga runini cyane kuko dukorana n'amasosiyete atandukanye usanga afise abantu bakunda kuja hanze tuba dufise amastoke mu makompanyi yose kuvuga ngo indege zose abari Ethiopia ni Brussels indege y'Ububirigi Kenya Airways Uganda Airlines ya Tanzania tuba dufise amastoke kuvuga ngo abantu bafise societe ikunda kurunyika abantu turashobora kugira amakontra abantu babo bakaba voyager tukabaha amatike bakaza kuri hamunyu yitwa gute yo agence King's Travel Agency yego genda gukorana cyane ku mbuga ngurukana umenye uratembera mu bihugu cyane weruka nabonye Qatar Dubai hatari hake wowe uzi bitige igihugu maze kujamo mbega nivyo bihugu jamwo nimba atari banga kuko nkunda kubona hagara ku bintu bijanye kandi n'abakoza amakampani abayifuza kujayo ibikorwa nyabake iyo sotse ibihugu njano n'intego zibiri intego nyamukuru razi ko ari ubutumwa bwiza mugabo nari haye intego yuko nyambe Imana inyugururiye umuryango haja mu gihugu runaka so ubutumwa gusa mpeje kuvuga ubutumwa abantu bagakizwa ijya minsi yo kuruhuka ni kurondera inzira y'abarundi kubera yuko nabonye yuko biragoye cyane ko umuntu atera imbere adasohoka igihugu mu bintu bibiri biteza imbere umuntu bigatuma mind yuguruka ica mbere ni voyage ica kabiri ni bitabo abarundi rero kubera dufise ubukene bituma bigorana ko tuvoyaja gufata amadege ngo dutembere hama tukaca tugira n'ingorane yo kudasoma idusome ibitabo rero iyo jeyo Imana ingiguruye umuryango nkagenda igihugu cyose ngiyemo mpeje ubutumwa bwiza ndondera inzira ya bene wacu hari abati mbega ahantu umushahara umeze gute abakozi bahembwa gute mbega umurundi ahaje byo kunda ko mu myaka 2 yubaka akantu mu gihugu c'amavukiro nivyo bintu nca nkora kuko ugiye kuraba neza Silva igihe abakoroni baza burya baje bafise Bibiliya n'abamissionnaire no musurumva bino bintu abakozi Imana bakora bikora mu Burundi zamumva ngo yaraguye urumva ngo namukozi w'Imana ngo aja muri ivyo bintu ngo oya abakoroni baje gufata Afrika bazanye Bibiliya naho nyene barungitse abantu bavuye mu busho n'abantu bakoze amakosa babandi bari ku gihano cyo gupfa baca baraca ubuzima bwabo bwose babakubita ama Bibiliya nyamba barihanye canke batihanye ntavyo tuzi
ico bakoze barazimemorije ku mutwe aca baza kutwigisha Imana mugabo batwigisha Imana bariko barapanga akarere ingene badukoroniza uno musere vyasaba ko muri Afrika ko twamaze kubona ingabire vy'ukuri ugiye kuraba muri Afrika ni basigaye ikanguru mu bihugu vyo hanze mu ishengero haje abantu babatama naho nyene bake abantu bari busy ivy'Imana ntavyo bazi ibi bushobozi bwa mpemuyera ntabwo bazi nkaho meruka muri iri Maurice abantu baratangara babonye umwirabure akiri muto uramvuye ikiganza umuntu ari paralize agakira bariko bararaba bakavuga ati uruwo mu Burundi yego nikuvuga nitwe dusigaranye Imana rero vyasaba yuko abakozi b'Imana tugenda kurya abazungu baje tukajana ubutumwa bwiza hama tukaca dufata akarere ukajana ubutumwa bwiza ukaca winjira mu masosiyete ukabaza ati nta bakozi mukenera abarundi bakaza bagatora ayo mafaranga bakagaruka bakayubakisha ibintu bikomeye mu gihugu rero nivyo njana n'ubutumwa bwiza aca nshinzira y'abarundi mu buryo bushoboka uheruka nabonye ko baravuga Ire Maurice nabonye Qatar nabonye Dubai mukaraka twazura Ire Maurice Qatar ndetse n'ibihugu tari kumaze kujamwo wasanze gute abarundi ubona bagiye koko bo hatora koyoko Qatar wasanze gute Ire Maurice wasanze gute nko muri Qatar gushika ubu hari y'abarundi batarenga amajana 2 gusa igihugu cose hari y'abarundi batarenga amajana 2 oturu ivyo biharu ubihabwa nabandi iyo tugiye turatembera turagendera inzego mu ambassade muri Qatar twaragendeye ambassade y'u Burundi turakira amatohoza turamenya abarundi bimeze gute urumva hanyuma turamenya ko hari abarundi batarenga amajana 2 gusa rero inzira amasezerano ari karakogwa kuko ibintu byose tubikora mu muco tugerageza amayira twaronse tukabijana mu babijejwe kugira babikurikirane amakontra asinywe ababijejwe barimwo hanyuma inzira igende igoroye nibaza ko vuba cyane bigiye guhera Iri Maurice niko kuko Iri Maurice hari abarundi bake cyane ngeze banambwiye yuko abarundi baba baragiyeyo benshi baciye bacomoka za France abandi nabo ntibanagaruka kuko nagahugu gateye imbere ni gato nizinga Iri Maurice nizinga gushika no munsi iri mande y'igihugu iki Madagascar hagati ya Ocean Indien nukuvuga ngo igihugu cose Iri Maurice gifise abantu umuriyoni n'ibihumbi majana 2 nukuvuga ko nibaza ko Bujumbura tubasumvye turabarenze cyane ne million point quelque abantu umuriyoni n'ibihumbi majana 2 nukuvuga ngo nta bakozi bafise meje kuvuga ubutumwa bwiza nacenja muri ivyo mufise abantu bangana gute jeunesse ikikora gute urumva nza gusanga vy'ukuri barakeneye abakozi rero iyo ni indi nzira umuntu ariko aragerageza kugira ngo biciyemwo kuko twaciye dutora ama contact y'ababijejwe hari abajejwe ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kugira ngo tubahuze n'ababijejwe ngaha hanyuma inzira iboneke gabo gushika ubu inzira iri kiroroha ni ya Dubai urabona ko abarundi bariko baraja gusumira Dubai byoroshe mbega uriko uraba uyu muvuduko w'ugwaruka cyane rw'abarundi benshi baje kuronderera ubuzima Dubai wewe ubihinsiguriya umuntu atabona kure abona umenga abarundi barahetse mugabo umuntu abona kure arashobora kubona ahubwo ko ari intango y'impinduka kuko reka ndakubwire umuntu asohotse igihugu yunguka ibintu bibiri iyo atagarukanye amafaranga agarukana ivyiyumviro agarukana mu mutwe uvuga ngo umuntu yasohotse igihugu amaze ahantu imyaka 3 akaba ari umuntu yugurutse azi kuraba niyo atazanya amahera azana business atawundi yari bwazane kuko yarabonye akantu hariya abantu benshi usanga bavumbura utuntu ngaha abantu batembereye akaja mu Bushinwa akabona akamashini gafyatura ibintu akaza kazanye akashatangura kubifyatura ngaha ama ice cream ngaha kera nta yarahari sanga dufite mu bugopo gusa muga haje umuntu akazana akamashini atangura kuzara zikubita mu makorne kuvuga ngo umuntu wese asohotse igihugu atazanya amahera azana mu mutwe nico gituma igihugu cyose igomba gutera imbere ugiye kuraba ivyo Traore ariko arakora ariko afata abanyeshuri akabarungika kwiga muga bakaca bagarukana n'ingoga no kuvuga ngo iyo usohotse igihugu uvumbura ivyo abandi byabateje imbere akaba ari vyuzana kwa Afrika mu gihugu cyane yego wowe igitigiri cy'ibihugu maze kujamo pardon wowe igitigiri cy'ibihugu maze gutemberamo 9 ukwe mu Burundi Burundi ni burimo niziherero ngorane uhura nazo umuntu avuga ngo ingorane uhura nazo mu bijanye na business nk'umuvuga butuma kandi ingorane ya mbere gukora business uri umukozi w'Imana mu Burundi biragoye gutahurwa
kubera amashengero n'abakirisu bigishijwe nabi bababwiye yuko ari gusenga mu mupastor agume mu ngoro y'Imana, ariko kandi ntibazi yuko umupastor akenye n'ivyo avuga byose batavyizera, bibaza ko ari inzara. Rero umukozi w'Imana agiye muri business mu Burundi, intambamye ya mbere no kudatahuka. Abantu bose bavuga ati tumuhebe ibikorwa vy'Imana uje muri business, tumuheba mugabo bibiri kavuga ati nzohezagira. Uravye kera mu isezerano rya kera abarewe Imana yari babwiye ko ari kuguma mu ngoro, hanyuma abantu bazana ibigira 10 baze barazana umurewe umukozi w'Imana ntiyasohoka yagiye ivyo bazanye, mugabo ibintu byari bigiye hari isi yari ikimera, no musi uratera ibigori imvura ntigwa. Hanyuma warongora abakirisu 500 300 bose bakaba bariko barabirukana mu nzu. Woca urindira ngo uraza kurya ivyo bazanye, utegeza gukora, kandi duteza kuba icitegererezo. Rero intambamye ya mbere no kudatahurwa, nayo ibisigaye vyose ni intambamye rusangi umuntu wese umu leader ashobora guhura nazo mu rugendo. Nariko ndibaza wowe uri umuvuga butumwa mugabo kandi urakora business, ariko abatari bake baribaza bati uwo mupasitori asanzwe afise ibintu arongoye no rusengero, benshi batangura kwiyumvira ko mu mafaranga ukoresha bijya bintu ayarava mu rushengero. Wowe ivyo bitanga ku muco uwahe? Murakoze cyane. Ivyo oye musanze umuntu abimenya n'ukwegereye. Nta muntu numwe azigera amenya ukuri atakwegereye. Ugiye mu ishengero ndongoye, ahubwo bo barazi ko ari je ntanga cyane. Ibintu byose byinshi babikenewe mu ishengero ni je ntanga kurusha abantu bose ndongoye mu ishengero. No kuvuga ngo hanyuma kabiri ingene mfasha abantu. Hagiye urashobora kuba ufise amafaranga canke uri ufise ibyo uri kurakora biriko birinjiza, abantu bakwegereye babonye ingene uri kurahezagira abantu baramenya ko vy'ukuri ahubwo atari ishengero, ahubwo ari wewe. Rero ugiye kuraba ibintu tuba dukora ntaho bihuriye n'amafaranga yinjira mu ishengero. Amashikanwa abara yo gutunganya ingoro y'Imana, nk'ubu jewe simenya ni yabikwa, simenya n'ingene bigenda. Really? Hari hababijejwe atari na jewe. Ivyo ni bitunganya nyambari bafu ikenewe, nyambari biki ni nuko. Iyo hageze ikintu cisumbuye giprojet gikenewe mu ishengero keneye amahera menshi, ncambu wa mbere mu gutanga. Ni gute wirinda ko business yawe ivangirwa n'ivyishengero? Kuko haraho twagiye turabona atari. Bisaba ingufu nyinshi. Equilibre bisaba ingufu nyinshi. No kuvuga nk'ubu ingene jewe nkora lendi gushika kwa 4 ndakora cyane ibikorwa vy'amaboko, akazi ama entreprise nkayakurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa 4. Iyo hageze kuwa 4 akenshi cyane yugarana, afatira uwo mwanya wanje n'Imana, Bibiliya, meditation, gusenga, kugira ngo rero n'equilibre. Hari business ishobora gutwara cyane benshi ugasanga amavuta yagiye, aho gusoma Bibiliya akaca abwira ngo dusome ngo mu isoko yo kwa Kotebu, muri Kotebu, kubera yiriwe muri Kotebu hanyuma caja kwigisha, uravyumva. So business ndayikora, mugabo umwanya wo gusenga ndawuha agaciro cyane. Kuvuga ngo ndashobora gukora kuva kuwa mbere gushika kuwa 4, kuva kuwa 4 ukaca umwanya wanje n'Imana. Kandi naho biri uko kuva kuri uwo wa mbere gushika kuwa 4 ntibisigura ko nkora ntariko ndasoma. Akora ugasigaza amasaha 2 yo gusoma igitabo, soma Bibiliya, mwanya wo gusenga. Hanyuma akenshi abibagora abarundi ijoro ntibazi ngende barikoresha. Abarundi bazi yuko ari gukora umurango, ijoro no kuryama. Ariko umuntu ari karaja kure, ijoro niyo masaha yo gucukora ibindi. Kandi Imana yavuze turuhuke, ntiyavuze turyame. Ibintu byo kuryama sinzi iyo babikuriye. Kuvuga ngo ukavuze neza cyane ahubwo. Aho umuntu aruhuka gute? Umuntu aruhuka gute? Yahinduye ikintu ariko arakora. Ndagushimiye. Umwishuye neza. Uyu nundi mu pastor yakwefye muhamagara. Ego Apotre King Dieudonné, tugaruke gato kubijanye no kwemera. Mu bantu usanzwe urongoye baragira ukwemera gutandukanye kuko hari amasengero atandukanye. Mugabo no munsi mu nyigisho turiko turabona, reka mfatire cyane kubijanye n'inyambaro ziboneka mu masengero atandukanye. Wowe bijya uri kurarabugwaruka guno munsi n'ugwaruka gusa wanashima n'abakuze niko basanzwe bavyitwaramo. Kubwawe bijya bifata guti ubonye nk'umuntu aje mu rusengero yambaye inyambaro zitandukanye nizo wari usanzwe atikwije mu ijambo ri, yambaye ngufi yabanishije, cyangwa ugasanga ku bakobwa igikiriza cyose kiri hejuru niho gutikwiza. Okay, umuntu atikwije aje mu ishengero ntitumwirukana. No kuri Yesu baramugiyeko.
kubera yuko ishengero si kibanza c'abatunganye. Ikishengero ni kibanza abantu batunganirizwamo. Ukuvuga ngo umuntu wese Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe. Rero ntushobora kubirukana ariho bakiza. Urabakira hama bagahindurwa n'ijambo. Kubera umuntu aje atarimenya. Azoza arimenya amenya icari acamenya ko bijya bintu birengeye. Nico gituma ndakunda gutanga akarorero. Haraho murabona umugeni ariko atambuka ko yishakiye ku munsi wa mariage. Hanyuma umugeni bari muri cortege ahuye n'umu ex acavuga ati ye mon ami Silva warampevye. Nta mugeni bibako uko yambaye ikanzu y'umugeni. Rero n'umukristo ari hagikizwa ntarimenya. Turamwakira uko yambaye, turamwakira ivyo yifata, ingene yimosha n'ingene turamwakira. Hama tukamwigisha icari. Iyo rero umuntu Kristo amaze kumenya icari, ari ukuntu adasubira kwifata. Umuntu wese asenga muzohura yambaye uko yishakiye. Muze mumenye ngo ntaramenya icari. Ariko apotre ntaguciriyemwo nuko jewe nk'ahantu nzi haize nk'imyaka nk'itanu uwo muntu ndamubona acambara kwa kundi nyene. None tuvuge ko iyo myaka 5 yose ayimaze atari itanu. Aho uzi canka usengera nyene. Uko yamamubona imyaka 5. Uravyumva? Uwo muntu twaje tuvuga ko atarahinduka canke ataramenya uko ari. Ikindi naco wanashima kuva nko mu 2020. Yego. Reka mvuga uko ndabibona bene ivyo bintu. No mu rugo rusengero si umwe si babiri si batatu si bane si batanu. Ariko ukamubona bya binyene mu rusengero kwa kundi nyene. Aho wocu mpisiguriya. Isiguro ni zibiri. Buje naguha akarora nko kwishengero ndongoye. Kwishengero ndongoye uhuje ameze uko turamwakira. Mugaturira ko mu gihe gito aba yahinduwe. Uko ubirukanye wo bamara. Kandi Yesu akeneye abonyene ko ari buhindura. Turabakira hama ijambo rikabahindura. Mugabo ivyo rero uvuze ati hari amashengero nkora mbona umuntu ashobora kumara imyaka 5 na 10 acambara kwa kundi. Ni impamvu zibiri. Impamvu ya mbere nuko umuntu ashobora kuba umugararije. Burya ahantu hose harabahabagararije. Mu mutima iwe. Mu mutima iwe. Ati jewe ndabikora uko ndavyumva. Ari abantu kurongora abantu nivyoroshe. Mu bantu igihumbi ufise bicaye ngaho harashobora kuba abantu 50 badashoboka. Je ndabikora uko ndavyumva. Je nambara uko nshaka. Kabiri naho mwibuke umuntu arashobora kuba kijwe ari umugore afise umugabo adakijijwe. Aramubwira ati je nkeneye kwambara uko. Akaba kazi kare kugira ngo umuntu azohinduka. Donc iyo ishobora kuba impamvu ya mbere ubugararije bwo mutima. Ya kabiri ni ko uwo mukozi w'Imana arongo yaho hantu atabihagararako. Kuko ikintu utagiteba ko ngo ucigisha abantu ntibashobora kwakira impinduka. Biba bivana rero n'ingene umukozi w'Imana ico kintu atagitebako. Ya impamvu narimbagije ico kibazo nuko kandi muri ayo masengero basi muri no misumenga harukoroherezwa cyane liberté totale. Umwidegemvyo. Voilà kuri ivyo bintu. Hari nivyo bavuga ngo Imana ngira umutima ntirayo impu. Voilà ako kantu rero. Ivyo bavuga ngo Imana irayo umutima nivyo ngo ntirabo mu vy'ukuri Imana irayo umutima. Mugabo zirya mpuzu nazo uzambaye ugatsitaza ubundi deja uba watanguye kuba umunyavyaha. Ni gute rero uko nyamba jewe nje gusenga ndi umukobwa nambaye imini wewe sirivuka warujuje gukizwa uhunze amajipo kubera ko yahora kubangamira uyabonye muri ville winjiye mu rushengero ukacu ubona amataka ari hejuru nusubira gusenga bica bikugora. Wewe uri kugwana no guheba masturbation na karorero. Hanyuma ucihura n'umuntu aca kwereka amaguru kandi muhuriye ahantu warugiye kubigwaniriza umva ntivyoroshe. Cyo tuma abo bantu bakwiye ujya na Bibiliya ivuga Bibiliya handi ivuga yuko umuntu agusha abandi ari kumushira kurutse akamutera mu kiyaga. Hari urusezerano rya kera. Uno munsi naho mu sezerano rishasha birivuga ati ikintu cyose cyo kubera igitsitaza ugikate n'urutoki n'ijisho rinokore. Byumvikana ngo uyu n'umuntu rero ubonye yo kugwisha arabagenzi bo kubloka. Ni gute mushishikariza novuga ngo abayoboke b'ishengero gukora ibikorwa by'iterambere nkuko ariko aravuga koko ugeranije aho hambere umukozi w'Imana wumvise umuntu asuga amavuta yabari umuntu atifashe neza ariko ndabivuge muri rusange uko ngo namusakozi w'Imana kuko nkako arabivuga muri ko novuga ngo habaye evolution kubene gihugu nako kubayoboke amashengero nabo hari cyo kogwa iki. Twebwe dufata umwanya nka jewe ndafata umwanya nk'ubu hari umunsi mpora nakira abantu maradi kenshi ndakira abantu nekute kuvuga ngo umukirisu wese ndamubaze cyakora kuvuga ngo sindi umupastori gusa wo kubabwira ubutumwa bwiza gusa ncamba coach ndagucoachinga ndakubaza ivyo ukora hanyuma nkaguterera ivyiyumviro ari nabo nterera n'imitahe mugabo hanini
nkateba kukumenya kuko hari abantu usanga hejeje ishuri tuba dufise gwaruka bahejeje amashuri bicaye aho sishobora kwemera ko mari imyaka 2 atacu uri kurakora neza kukubaza ishuri kurakora hanyuma nkagufasha kwa entrepreneur ko hari abantu usanga mu mutwe atavyumviro vyo kwa gutangura ibintu hamundi nawe ugasanga aratinya gutangura dutoya ugasanga umuntu yarigize umu VIP yumva kumenga atarosi miliyoni 50 nta kintu yo dandaza tomati ntiyo ziherako amakara ntiyo yaherako akaresitora gato ntiyo gaherako donc usanga uyo muntu akeneye pastori wiwe amwigishe ko ivyo bito Bibiliya yonyene ivuga ngo naha amatanguriro yanyu bamato amaherezo muzokwaguka cyane no kuvuga ngo ico tubafasha ni kurinda no kubaka gutangura utwo duto hanyuma tukabaherekeza tukanabisengera tukongera tukabaha ivyiyumviro gushika bakuze bageze aho bashaka rero igikorwa dukora hambavu y'ubutumwa bwiza ni kuba coachinga kugeza aho umuntu ashobora kwitora harundi muntu usanga ari muri confusion nkora iki ko mbona bitanu pastor rero ucumufasha kumurongora tangura iki hamuzura update umbwira uko biriko biragenda nico ndiko ndakora cyane mishengero hari uruhara bw'amashengero muri wa mugambi w'igihugu kwimbona kazo y'igihugu cifashe muri 2040 gitembere 2060 ubusanzwe ahubwo uruhara runini ruri ku mashengero kuko burya amashengero bivuyemwo ntiyigisha barongoye nivyo ukunda ijya mbona kazo ntiyokunda kubera iki abarundi uburundi bwose ni bice byinshi kwijana by'abakiristo ni pays chrétien no kuvuga rero yuko bajya abantu bose bakora kubuze bafise aho basenga abarimu bafise aho basenga utari muri Pentecote ari muri Catholique atari muri Catholique ari muri Vivante Anglicane numva umwe wese arafise yaje canka ari muri Islam kuvuga ngo abarimyi barafise aho basenga rero naho mukuru w'igihugu yobahimiriza izindi ndongozi zikabahimiriza pasitora tabigishije abereke ko na Bibiliya bishigikiye uko reka umukizwa n'umuntu wa mbere agoye ikintu atakibonye ko muri Bibiliya kirimwe nagishira mu ngiro rero pastor afise uruhara aba pastori muri mu Bujumbura n'amashengero bafise uruhara runini mu gihugu cyose mbere mu guhimiriza cyane abo barongoye gukora cyane nijyamo nakazozi ko ishoboka kuko amashengero avuyemo ntibishoboka amashengero niyo gihugu bajya bose bafise yo basengera bajya bose bafise aho binjirira kandi bakinjira baciye bugufi uko bagiye imbere y'Imana ikintu rero bababwiriye imbere y'Imana mu izina ry'Imana mu ndwi kurikira baracaplika iyo dufashe umwanya mpora ndabiyo ndababwiye te uyu mwaka dukorere cyane ku bworozi wisanga umukirisu wese utariko yorora ingurube abariko yorora inkwavu utariko yorora kuko umwungere yabivuze kandi nabaye akarorero nk'ubuje mu ntara mvukamo naratanguje umugambi wo gutanga ingurube ku buntu kuvuga ndagenda nkarondera umuntu tunyandikira abantu bakeneye korora bashoboye kubaka akazu k'ingurube mwe mwarasimvye rici mu cibitoki cya Rugombo aho ndumva umuntu akubaka utuzu nkaca ngenda nkazidistribuwa reka kandi nk'abapotre yahejeje kuvuga aho bivuze ngo ingurube muri uno mwaka uzana nje ingurube nzo bandaye uravyumva hanyuma zivyaye aba hari abandi bari ku murongo baca batora rero iyo ubaye citegereretse uri umwungere naburongoye baca bakurikira rero nako ndavuga nti abarongoye amashengero dufite uruhara runini ku bw'ijambo nakazoza apotre iyo turiko turavuga ibikorwa by'iterambere hajya burya ngo iterambere rihera mu rugo ariko kandi na mugenzanje yari yabivuze nti turabibona ku mbuga ngurukana menye ndetse no mu buzima busanzwe ko usanzwe ukunda umufasha wawe yego mu rugo turiko turabona ama divorce menshi muri no misi biriko biva kuki bipfira hehe kenshi biva ku bintu bitandukanye narijya baronka inyigi baronka imeza gibiri baraja mu makomine bakabigisha no mwishengero bakigisha mukabaheza ntibigishwa mwe ntimubigisha je ndi contre ivyo no kuri bigishwa bike mikomine umuntu ashobora gutonda yo kane akaba araje none woshobora kwirega urugo ni project kandi ya long term no project mugiye ko none ufise 20 ugire mariage ni project y'imyaka usigaje kubaho kwisi baca bakwigisha mu kwezi kumwe project n'umugambi kandi munini uzanira inyungu igihugu umuryango ukuvuga je sinfata ko bigishwa mu Burundi harakeneye inyigisho zingo icambere kuko wibuke muri etat civile hariya muri leta bigisha bahuye ntibigisha shwa dikonjwe bigisha bamaze gucagurana ntibigisha gute bacagura ka mu rugo ntirupfira muri mariage mu rugo rupfira muri shwa exactement
kuko kumenya uzohitamwe wisunze ingene umeze nk'ubu wewe ingene umeze hariho umuntu ameze uko nyene umeze mukwiye kubana iyo sport ingene umeze rero ingorane abarundi no kwisi yose amashwa dikonjwe baraba parance asori muri Bujumbura arabiga isusu akarabataye bati baba nyene yuno muntu nyene uvuga amashwa ari kubigaragara hanyuma bakaca baja muri etat civile bakubwira ati muzobana gutya muga ntibababwira shwa dikonje rero jewe iyo mvuze ngo iyo abantu bavuze ngo mu Burundi barigishwa ivyingo nukuri jewe ndabihakana harakenewe ndakunda gukomendura jewe narasohoye igitabo kivuga ngo urugo rwiza n'ijoro rito narasavye leta igisome igikonsilita babijejwe hanyuma nibabona ari bizima babishire ahantu no mu etat civile umuntu aje babanze bamuha ico gitabo aje kugisoma uko kirigisha shwa dikonje ni gute bacagura bazokubakana we nyamba ukora business ukwiye umuntu ameze gute nyamba ukunda inzoga ukwiye umuntu ameze gute nyamba ushavura n'ingogo ukwiye umuntu ameze gute no kuvuga ngo wisunze ingene umeze burya hariho umuntu mukwiye kubana uno musere y'abantu barahitanana mariage zikaba kubera pressure y'imiryango mama bakagwa bati uzozana umugore cyane dakeneye akantu ukeneye gupfa nabonye akantu umuntu arongoye kubera ibitandukanye apana kubera ageze umuntu rero hakenewe inyigisho nico tuma n'umuntu aradukurikirana ntuje kwiroha utarasoma igitabo cyitwa urugo rwiza ijuru rito bagisanga he turaza kubaha nimero kugira ngo bashobore kuko ndabonye hadusikanye n'iminota 2 mu kanya turangiza nibaza ko tuzokora n'ikindi kiganiro kuko nabona dufise ibintu byinshi tuzoganira ko navuga ngo marse tuzoganira ku kiganiro cya mbere ariko kaduherezwa kano kantu je naje sometimes ndasoma ibitabo mugabo hari igitabo nasomye nicanye documentaire ivuga ko Bibiliya dukoresha Bibiliya atari ya vrai hari cyo biziko Bibiliya dufise ntikwiye hari ibitabo byanyegejwe se yukuri hari ibitabo byanyegejwe nk'igitabo ca Maria Magdalena ntikirimo ubwa mbere numva ko bavuga igizwe n'ibitabo 72 mu gino musi 66 hari ngo haro bitandatu bakuye hari ibitabo bitarimo mu bisanzwe hari ibitabo bitarimwo banyegeje abakoroni rega twababwiye ko byazanywe n'abakoroni baje kuri mission yo kwimba ubutare mu Burundi dufise ubutare muri Kongo dufise ubutare hose dufise ubutare abakoroni rero baravuze ati hari ibintu bo bimenya nk'ibitabo by'ubwenge byinshi bikomeye bimwe ntibiri muri Bibiliya nk'ubu jewe iyo nkeneye kwagura ubwenge ndasoma ibindi bitabo bitage Bibiliya bivuga ko ari nk'igitabo ca Yashari Bibiliya kivuga ko nk'ubu nico maze ukwezi kose ndiko ndasoma Bibiliya kivuga muri Yosuwa ngo ivyo ngo biri mu gitabo ca Yashari uzobona muri Bibiliya urasoma kikaba cyarakuwe muri Bibiliya kikaba kitarimwo ivyo rero nca kubirondera hanyuma ivyo nyene nkavyiga ko cane nico gituma uri umwungere w'ishengero ntuguma kuri ivyo bintu byazanywe n'abakoroni utegerezwa kuhagura akarere nariko ndishura ego ntibikwiye hari ivyo bagiye barakuramo hari binyegejwe i Roma hari binyegejwe ahandi rero umukozi Imana akwiye kugira amarosheje nibaza aho tuzobiganira ko cyane ndabana umwanya maze guturangana ariko mugabo hari benshi badukurikiranye aho nk'abanditse ubutumwa ndabona bari ko barabazi twazo tari duke ariko abenshi nabona ko bakeneye gufashwa mu bijanye no gusengerwa ndetse no mu bijanye na business nibaza ko mwotanga swate nimba nimero iri prive canke nimba rubuga bashobora kwandikira ko mugabo abakeneye kubitura bashobora kubaronka murakoze cyane kubakeneye coaching ya business abakeneye igitabo urwo rwiza ijoro rito abakeneye ivyo kuja Dubai abakeneye ibindi vyose wokenera wisunze ingene ikiganiro cagenze bashobora kutwandikira kuri WhatsApp 61 866 466 61 majana 866 amajana 4 na 66 cyangwa mugakurikirana kuri Facebook wanditse Apostle King Dieudonné ucubona urubuga rwacu hari abanditse muri commentaire ngo hotishura muri commentaire kuri post bagize ikiganiro cy'umunsi ko no gutahura guke kubera turi ngaha kuri televiziyo ikurikirana n'ibihugu majana 9 iyo ni chaîne imwe ya Canal Plus aho time twashizemo Facebook YouTube twashizemo none iyi nimero dutanze nitwandikirwa n'abantu ibihumbi 2 by'ukuri turaza gushobora kubishura Facebook yanje kurikirana n'abantu barenga ibihumbi 100 ntanzi nomero urumva yuko message ndazimaze ku munsi umwe abarundi bakwiye kugira patience ariko azishurwa n'abandi azishurwa bien sûr tugushimire King Dieudonné ko tutavye muri Main Switch kuri Buja TV ndabashimire nanje kuba mwara nyiyumviriye ko bishimire n'abari ko baradukurikirana